aho bazokumenyera kuri umugororotsi uzokwa mutotahaye no muci mu bisanzwe ibintu byose biraraba. Igazo yo muci itavomewe iruma, ariko umugororotsi atewe mu nyubakwa z'Uhoraho yatahuye yuko kuba mu nyubakwa z'Uhoraho bisumba kumara iyindi myaka 1000 ahandi. Azokwa matotahaye no mu gihe cy'uruzuba rwinshi. Uruzuba n'ibibazo byinshi, rugereranywa n'ingorane nyinshi. Gutotahara rero no kuvuga ngo hariho umuntu aba mu kibazo, yemwe abantu bose akabahungabanya, canke atanabahungabanije akaba antipatike kubera cashapfura, ukamenga abantu bose nibo bamuteye ya ngorane, nibo bamuteye vya bibazo. Umugororotsi izuba ryaka ni wa wundi, imvura igwa ni wa wundi, aguma totahaye, akabera uwikimazi abantu mu gihe cy'ibibazo, akabera uwikimazi abandi. Ariko umuntu nyene vyacanganye mu gihe cy'ibibazo, reka kwasama, reka kumfyinako, urazi akarandagura abantu. Ariko umugororotsi, nyamugororotsi atewe mu nyubakwa z'Uhoraho, no mu busaza guma yama. Ibigazi no mu busaza birama, ibigazi no mu busaza ahubwo niho bitanga imikubuzo myinshi. Naho bisaza havuma habura bya bindi bivamwe amavuta, mugabo imikubuzo igumamo, imikubuzo iguma ibonekamo. Ndagusavye ubandanye ubibikimazi, niho abantu bazomenya yuko Imana yacu yariyo, bakubone mw'Imana igira neza no mu gihe cy'uruzuba, igira neza no mu gihe cy'umuyaga mwinshi. Haleluya. Na Yeremiya yaranditse aravuga ngo harahiriwe abantu bizigiye Uhoraho. Ikindi cya kabiri, wame wizigiye Imana, umenye ko Imana idahinduka naho ibibazo vyogwira. Ngo harahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama mu gihe cyaco, ibibabi vyaco ntivyuma, kuko ibyo biti bishorera imizi iruhande y'imigezi nyene. Umuntu yizigira Uhoraho ntazokwigera maramara, umuntu yizigira Uhoraho nazokwigera aburanirwa. Waruzi yuko naho ugira ikibazo Imana itaba yaguhevye? Icoma tugatahura yuko Imana ishobora kureka tugaca mu bibazo igomba kudukuza. Menya ko ico kibazo urimwo nikigomba kugukuza, ico kibazo urimwo kigomba kukwegereza Imana. Hari impamvu Imana ireka bikaba, hari ibigomba ngo bikwereke. None Pawulo we ni mwibuka yuko yari afise igisata, ariko usomye aya makuru ya Pawulo urumva jewe yarigengira amatsiko icoma nkazobona Pawulo. Urabona yuko yari afise amajambo akomeye, impanuro zikomeye, inyigisho zikomeye cyane. Ariko Pawulo yari afise n'urusata, ariko Imana ngo yarasenze kenshi ngo ico gisata kimuvemo. Avuga ati Pawulo we, ubuntu bwanje ntibuguhagije. Imana irakimurekeramo. None wewe kugira ibibazo ni ikintu gitoya, Pawulo we ntiyabigenze.